Yes ku bakunzi ba iwacu Top TV twongeye twabonanye kandi n'umunezero ugeretse kundi kuba dusubiye kubonana biciye mu kiganiro Boost Your Talent. Jewe ndi boy LG the survivor cyangwa nyite Lamparo ayo yose n'amazina yanje. Nkuko twabibemereye yuko tuzohora twishikiraho mukorera kugira ngo dushobore kumenya ingabirano mufise, tumenye nuko muzikoresha, tumenye n'umusaruro izo ngabirano zanyu zibajarira. Mu miseze twaraganiriye n'umwe mu bacoiffeur bakorera ngahe Muyinga aratubwira byinshi twari dukeneye kumumenya ko nivyo yarakeneye ko abantu bamenya kuri we. Uno munsi kandi turasubiye turabonanye n'uwundi mu coiffeur nawe nyene amaze kuba icamamare, amaze gukundwa n'abantu benshi ku mwuga wiwe wo kumwa bamwita Melly Brown. How are you bro? Yeah, I'm fine bro. Yes sir, Melly Brown none kumenga urifunze cyane bimeze gute? Wapi kabisa, wapi ni sanze ndahari kabisa ndahari. Yes ama Melly Brown uri umucoiffeur amaze gukundwa n'abantu benshi bivanye n'ukuntu yitwara mu mwuga wiwe wo kumwa, ariko kandi ntubimaze mu gihe kirekire. Mfatiye ku makuru jewe mfise, wiyumva gute iyo abantu bagukundira igikorwa utaramara mu gihe kirekire? Yeah, cyambere na mbere ndabanza nkabafyere yuko ikintu ndimo ndakora. Cyakabiri nuko nkora ibikorwa byiza bigashimwa n'abantu benshi, bakabona ati mwana arashoboye, nico gituma ubona keshi mbafise abakiriya benshi. Yego. Melly Brown umwera ngahe? Jewe duhera kuri 2000 gushika kuri 5000. Mugabo biravana hagiye ushobora kumwa umuntu kandi ibintu wakoze hagushobora guha n'ibintu na 10. Ama Melly Brown akakazi nta gihe kinini urakamaramwo, wamenye ryari yuko ufise iyi ngabirano yo kumwa? Kuko yes ni ngabirano epatsi yo kuba arakazi, ariko kandi ni ngabirano biragutunze. Wamenye ryari yuko iyo ngabirano yifise? Eske biragutunze? Yeah, birantunze kuko nivyo barahantu bingejeje. Ndabitanguye vuba ndamazemo umwaka wose n'igice ndiko ndabikora. So natanguye kubimenya muri 2010 niho nasohoka. Umutipe yabanyigishije arabinyigisha gusa ubu basigaye ba mu mahanga, ariko naho ndamushimira cyane. No yabinyiza neza ngenda bimenya byose, ariko kubera ishure sinabashije kubibandanya. Nagiye ndabanza ndiga ishure hama mpejeje amashuri yisumbuye ari bitwa imanite. Nanavuga ati kare ko yampanura fils reka ndayizamure. Naciye mvuga ati kare nze ndaza gukora petit nyene biragenda buke hama re mu nyuma niho namenyereza babona ati umwana arashoboye. Ndavuga ati kare ni nyene mpagarare ngaha ngume nkora nkora neza, nkora ibikorwa byiza, abantu baca baranyizera nyene. Ndafise nk'abakiriya nkashika nko muri 30 abantu mbanzi nyene bakiriya biwanje ashika muri 30 n'abarenga baraza n'abashasha mu baza banyitora atakibaza. Yes Melly Brown uvuze yuko imbere yuko uza gukora uyu mwuga wo kumwa rusanzwe uri umunyeshuri, hari abantu benshi bagaya akazi bavuga bati jewe ko nize sinshobora kuja mu mishatsi. Impanuro kuri abo bantu? Abantu bagira yuko nukutamenya akazi benshi barakagaya bivanye no kumva ati je narize mfise diplome, nega diplome uyifise atacirikira kumarira. Bose turadufise ama diplome. Nagiye niba ko ndiko ndigana kaminuza, arumva ko ari ibintu byoshe cyane kandi nguma nkora kandi ditonze urantunze naye ndafasha n'abandi nifashije n'umugabo wanje. Cyo nabwira yuko abantu bari ko si vyiza kwa muri kurasaba abantu usaba umuntu amahera ibiki kandi woshobora nawe kwibeshaho bifashije n'umugabo wawe ubuzi. Je si umugabo nyene nza ariko ndiyo ndiko ndawukora wumvisha nk'umukiriya uri kurama aho ati vraiment wamoye neza ati tora kanaka tugenda gura gafana canke mwigiriki, urumva yuko uri fier kuri kora ikintu cyose uri kurakora. So abantu rero mabwira yuko bakora amaboko mu mpuzu. None je nkanje urantunze gose ubwo n'umuga numva impinga nokora ndabimaze kuronka abantu benshi bandangira ubuzi bw'uburaka mu mashuri hamwe atandukanye. Mugo nkaraba ati iyo shiri hamwe bivanye n'amafaranga ndiko ndahembwa nohembwa mwiyo shira hamwe n'umwuga ndimo ndakora kuko ndonka amera ku munsi. Camvuga ati oya tigusa merci ko wanyumviriye kico kintu ko ushobora kumakaza. Rero camvuga ati reka je nze ndaronka dufanga nyine dufaranga ndonka ku munsi nze ndatwifashiyemo ku nyene reka ngume ndagakora kuko numva yuko ari umwuga je ndyohera cyane gose kurusha ibindi byose.
Yes, abakunzi ba Boost Your Talent biciye kuri Iwacu Top TV mwavyumvise. Mary Brown yarize araheza humanité, ubu nahari kariga université. Watubwiye yuko epati yo kuba uri umucoiffeur hari izindi ngabirano ufise. Ikiganiro bacita Boost Your Talent by the way, nukuvuga ngo turondera abantu bafise ingabirano zitandukanye hanyuma tukabafasha kuzimenyekanisha. Iyi ngabirano wowe ufise iruhande yo kuba uri kimyozi ni yihe Mary? Ndafise ingabirano nyinshi, cyane. Izanye na informatique ndabishoboye mugabo nahisemo kuko no bandanye umugabo wanje w'igikofera. Umugana nakuriyemwo naravuye no mu ishuri kubera uwo mwuga, ariko kubera abavyeyi bakurikirana hafi, abavyeyi banafashije nguma cyangwa mangene nariga mugo nkaza ndiba ngene buke ngenda gukora mvuye ku ishuri, kandi naronka ndufranga mugabo uko byagiye biragenda kose narashimiye Imana. Nukuvuga ko ni kintu ukunda ni ngabirano kandi vyamaze kuba umwuga biragutunze bifasha abandi, hari abandi benshi ufasha ku ruhande biciye muri uwo mwuga wawe. Mary Brown, hari utubazo nama nkunda kubaza abantu kenshi kandi utwo tubazo mba ndadukenereye umuco ukwiye. Mary, abajene benshi biki gihe hari ukuntu usanga basuzugura imyuga. Hariho ababa bazi gukora imodoka, amakinga bitandukanye, mekanike, no kuvuga utuntu twinshi dutandukanye, ariko nibabiha agaciro. Nirihe banga wabonye muri uyu mwuga wo kumwa ku buryo iryo banga ryawe ryobera impamba abandi bajene, rikababera nk'impanuro umuntu wese azi yuko afise ingabirano iyo ari yo yose? Tubwire. Jewe kinabonye icoco abajene bo turafise ingorane. Ushobora kuvuga ati ntarose akazi ka leta, nta kintu nakimwe nzokora, ntarose akazi ka leta, ariko je abamene abo nta bonvaye ko ari abantu nyene sinzi sinumva no kuntu nabita uko indera amaboko mu kirundi ciza. So rero kenshi je namanabwiye abantu benshi akambwira ati je narahije amashuri nta kintu mfise nkora, nta kintu mfise kora gutega bro, kandi ufise amaboko yose akwiye. Rero ahubwo mvuga ati reka je kintu mfume ndaciga buke nanze ndakimenze nkore. Je nk'ubu ndashobora kuvuga ati umwanya n'umwanya nashobora kuronka n'akazi ka leta mugabo mbwe ntarakaronka ndindira ngaha, kandi avantage imwe mu coiffeur ari gushaka kuzuka umuntu w'umudeje avuga ati nene wewe tugute warize teje narize turazozane amadokima yawe yose ndagushire mu entreprise je nkoreramo, kakubaza ngo tutawize usanga nyene murahuza, agaca akubwira ati wewe tugenda guha akazi. Niyo ri avantage irimo. Esa ati aka kazi dukora gashobora kuduha ama connection menshi, ishobora kuba imbarutso y'iterambere. Ushobora kuba mu gihe utararonka akazi ubaye urakora uyu mwuga wo kumwa bikaguhuza na bamwe mu bantu bashobora kuguha akazi. Mary Brown, iyo coiffe wimosheje bayitwa gute? So coiffe nimosheje ntazi niragira kuko tubikura ku bandi. Coiffe yimosha Jason Delon niwe yimosha ko nayibona yitwaye kuri internet yiwe, Instagram yiwe chambuga tika naye zanimoshe nkanaka, kandi abajene benshi ndimo ndazibogosha kenshi barandabira ko nkazibogosha kandi ndazibogosha neza. Yes, nk'umuntu agusavye kumumwa, by the way hindukira barabe neza, umuntu agusavye kumumwa coiffe nk'iyi uwo muca amafaranga ngana gute? Kuko ni coiffe nziza biraboneka iranakubereye. Gusa umva ariko umuntu biba bimeze rero ashaka kuranka nka 3000 ivanye n'ibintu narashizemo kugira bize bimeze nko nyene biba bimeze wanje, uko umuntu atsinwara mera menshi cyane gose. Yes, abakunzi ba Iwacu Top TV biciye mu kiganiro Boost Your Talent, mwamubonye umusore twari kumwe bamwita Mary Brown, akaba ari umwe mu bacoiffeur bamaze kwigarurira imitima y'abantu benshi ngaha mu muji wacu wa Muyinga. Yatubwiye byinshi ku mwuga wiwe, yatubwiye ko bimutunze, hari n'abandi benshi kandi bitunze, kandi muraraba mumubona murabona yuko iyo muri ko muramuraba ari umusore asa neza atunzwe n'iyo talent. Mary, amafaranga uriha kwishure kuri kaminuza ava muri uyu mwuga? Amafaranga ndiha kwishuri ntavamo no mwuga, ariko je ndashimira Imana ko ndaronka amahera menshi. Ndafise grand frère wanje ariko aramfasha kugira mbandanye amashuri yose ndayamare yose, kandi amushimira cyane.
Yes, akajambo kamwe kuba clear bawe nabifuza koza ukabamwa. Ya je nta kintu nabifuriza noshaka kugira ni karibu ndabaye karibu ntandi bazonsanga ni barashobora kuza bakadondera ku telefone numero za 69 061 905 niyo nkoresha kuri WhatsApp ama adresse yiwanje abari muyinga barashaka bageze kuri Eglise Vivante ni hepfo yaho chabona salon de coiffure yitwa too much salon ego ndabaye karibu cyane tubakorera ibintu byiza n'abandi bazobaha tumonyaje ko dukora tweba akazi kacu kandi tukakorana umutima mwiza tubakira neza tubakirana igishika tangwa tamutima mubi yeah. Yes, ku bakunzi ba iwacu Top TV twebwe naha turangirije ikiganiro cyacu Boost Your Talent yo kuri uno munsi. Ikintu kimwe twama tubibutsa misi yose mudashobora kwibagira ni gukora subscribe, ugakora like, ukaduha commentaire yawe kugira ngo dushobore kumenya ivyifuzo intererano canke impanuro yawe. Hanyuma ikindi usabwa gikomeye no gukora share kugira ngo tubisangize n'abandi benshi ingabirano zacu zishike kure. Jewe nari LG The Survivor canke unyite Lamparo, ayo yose n'amazina yanje uyamamagaye nuba wihenze. Yes, abakuzi bacu rero kuri uno munsi naha turangirije turabashimiye cyane. Bye.